ahiye nimurabe yewe mama we nindafise nkanje tugaya gahugu kanje keza nakunze kama kumutima bagabo ndababwiye ko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki wumvise ko Uburundi ari igihugu ciza erega igihugu kirimo amahoro n'inyoni ziraronka ivyo zirya n'ibiki byose urana ibiti vy'amapera igihugu cyuzuye amahoro amazi yose y'Uburundi bari meza kandi yose aranyobwa ibintu vy'Uburundi jewe narigeze ko umuntu avuga yuko ngo ari bihugu ugiye ukanwa amazi yaho ucupfashe ukagwara byinshi ngatwe mu Burundi bagenda ngaho kadiri kukinywera ntangwane nimwe aha naho unyotewe nayo ntubona suko wayo yadashe nimeza urazi ko nyine cyubahiro yavuze ko Uburundi ari Eden abantu benshi baratanga barapinga reka ndakwerekere ushi mu Burundi ari Eden cameraman adufashe atwereke ehera Eden bavuga ko ryari tongo ryuzuye ivyamwa ryuzuye ibintu byinshi byo kurya none turabe duhereye ngaha nyene kirabona ivyamwa none yego kandi ibintu byo ukeneye gufungura urashobora kwihereza kabura ngo utawirira kandi bihiye nta muntu bango nivyo birimye aha turi neza na neza ku mupaka w'intara ya Gitega ya kera na Karusi ya kera ariko ubu yose ni Gitega yagutse ni komine Gitega na komine Karusi ubu ni komine Gitega na komine Karusi mbwa byose biri muri mu ntara ya Gitega yagutse yego Yes bakunze Miracle TV 257 murameze neza ntangure ndabaramutse ndabifuza amahoro y'Imana abane namwe murabona ko uno munsi tuba twahinduye location no munsi tuba twahinduye location tuba turatembera igihugu ciza cy'u Burundi ndeka ntangure ndirimbe ti ahiye nimurabe yewe mama we nindafise nkanje tugaya bagabo ndababwiye ko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki wumvise ko Uburundi ari igihugu ciza ari igihugu kibereye kugendwa ari igihugu kibereye kuraba uba wumva ko ari ibintu byiza cyane ndi kumwe na mugenzi wanje rero hano hantu duhagaze bahita ku Ruvubu inshuti yanje karibu kwanza tuganire turi kumwe umeze neza ndashima Imana undugiriza akajwi rero kandi wegereze mikrofone kuri hano hantu turi harugwamo rwinshi rw'amazi birumvikana cyane rero kugira ngo abantu bakaba dukurikirana baze kumva neza ibyo twaje kuvugira hano urabona ko twatembereye ku kiraro cyiza ikiraro kimeze neza kabisa kimeze neza kabisa abariko baraharaba hano duhagaze ku kiraro basa n'abanje guhagarika kugenderako kino kiraro urabona ko baheze kukigerako ubu turafise ikindi kiraro cameraman kirabonekana ni cakera kirabonekana cameraman ubanyerekere kiriya kiraro gishasha kiraro bakoresha mu kugenda kino kiraro rero iki duhagazeko ikiraro rero duhagazeko muri no mwanya bavuga ko cari gitoyi cyane cari gitoyi kirabonekana kandi urabona uri kurabirabura ko ari metero nkeyi bace bavuga ngo kino kiraro reka tukireke dukore kininiya arico kiriya kugira ngo abanyagihugu baronka aho baca imiduga ironka hica bimeze neza urabona ko abarundi abategetsi bacu biyumvira neza bisanzwe bariyumvira cyane bisanzwe bavuga ati haka abarundi bahahonera haka abantu bagira gutereka dukora ikiraro ciza araba kiriya kiraro ubukomezi bwacu ni kiraro giteye ubwoba brema gikomeye urana runo ruzi uri kuraraba kuba rufise imetero hafi ngira ngo nka 80 hafi metero 80 ubwaguke zubwagukabonekana kabisa urumva ko ari uruzi runini yakurukorera ikiraro urumva ko ari ibintu babikomeye cyane haca amaskania haca ibiduga binini nka bijya bipaka ibintu bivuye Tanzania bivuye he byinjira mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane urabona yuko ngigaragose kandi yaruciye nkaha hakaba rero n'uwikinga uwo muguru niyo bakironka ahantu aca birabona rero ngomba kuyasimbira mu ruzi kabisa birabonekana ariko urabona baciye bavuga ati reka dukore ikiraro ciza nka kijya gishobora guca ko imiduga minini ikanahuriramwo ari ibiri kandi n'abantu baguma barengana neza atanumwe ageze ibibazo birabonekana kabisa Uburundi ni igihugu nyabagendwa ni igihugu ciza babantu ugunda uzabamba batanga kubwa amajambo ngo mu Burundi ngo ikingiro ikini jeni ari abantu badakurikirana neza ivy'igihugu sibyo kuko baraba n'iki kiraro yaza ko badakunda abundi abategetsi y'abarundi badakunda abarundi bari guca birekera ikinyene mugana ati naho buryo bugoye
uburyo buca tuburutisha abenegihugu reka turahereze n'abahoza z'abaraca bisanzuye kubigo ujabuka ikiraro umutima udahagaze umeze neza wowe urabona ko mukujabuka karagira hashitse yaca abanza akicara hajya akabanza karaba hino cyane ugahagarara hariya ugacufutura kugira ngo nimuze guhura n'imodoka yego asanga arananyereye aragize ntimugabo ubu ni safi hano bakoze ikiraro gikomeye cyane hano hantu nahashitse mvuga ati sinogenda atakintu ndahavugiye musanze urabona twako turatembera no turagira hano tuvuga ati atugirene n'inyoni irabona zibayeho neza intamba mu rugamba reka ndakwibutse ko intamba mu rugamba ejo zaraye zikoze amateka zaraye zidutsindiye Chade ibitsindo ubu twabibikije ibitsindo 8 kubusa ibyo bitsindo ni mu myaka 30 ntazaza barakura intamba mu rugamba izihane atari hano rero nazo nyene zuma zitambatamba hejuru y'amazi ibintu abari byiza cyane aya mazi ni menshi cyane mutama aya mazi tuvugishije ukuri hano hantu uguyeyo nubwo butsi koga worokoka oya no kuvuga uguye nkahaye ucawa barategura amaziko y'abakirika okay reka rero tutembere tugende ni kuri kiriya kiraro gishaka zakamyo ngizo zishezirengana ubona wabonye rero na yakamyo bace ikirengana ikiraro gikomeye cyane n'ibintu byiza cyane reka rero je nagane ko ndaraba ahantu hari n'amabuye menshi rero ivyo bibuye kabizerekana ahantu hakomeye kuko burya amabuye ari mu bidukikije burya amabuye ari mu bintu bidukikije isi ikomeye irarangwa n'amabuye kandi burya hajya ano mabuye usanga ari n'amabuye y'agaciro Burundi bwuzuye inzahabu warubizi kandi Burundi bwuzuye ubutare hajya najya amabuye usanga yogwamo nk'ikiyo c'imodoka ukora amatohoza kandi ahantu bisaho yari byamwe birahari je ndayabona neza rega igihugu kirimo amahoro n'inyoni ziraronka ivyo zirya n'ibiki byose urana ibiti vy'amapera igihugu cyuzuye amahoro abantu usanga ariko baravuga amajambo menshi ngo Burundi n'ibinyabagendwa Burundi baragize nanje banashitse bati biragaragara kose bana bene igihugu bamerewe neza barako rana abantu ibyo kurya biruzuye abantu urabona hagaba bakitoki iyo gatoki kararyoshye muko mu gitondo kariwo dusubagete nyine bakita kariwo n'indagara z'u Burundi indagara z'u Burundi bivuga atanu hamwe ziva atari muri Tanganyika y'u Burundi n'ahandi ibintu biraba ugaho usanga nk'ubucera muri yo ruvuga yo kuraho rega nahari imboga rega Uburundi bwuzuye imboga rega Burundi bwuzuye imboga yego kweli amazi yose y'u Burundi bari meza kabisa kandi yose aranyoba yego ibintu by'u Burundi je narigeze ko umuntu avuga yuko ngo ari bigugiye ukanwa amazi ya ucupfa cyo ukagwara byinshi ngatwe mu Burundi bagenda ngaho kadiri kukinywera ntangwane ni aha naho unyotewe nayo ntubona suko wayo yadashe ni meza kabisa igitima suko basi Burundi be urazi ko nyine cyubahiro yavuze ko Burundi ari Eden abantu benshi baratanga barapinga reka ndakwerekere ushi mu Burundi ari Eden cameraman adufasha atwereke ehera Eden bavuga ko ryari tongo ryuzuye ivyamwa ryuzuye ibintu byinshi byo kurya none turabe duhereye ngaha nyene kirabona ivyamwa none yego kandi ibintu byo kurya ukeneye gufungura urashobora kwihereza kabura utawirira kandi bihiye nta muntu bango ninjira birimye birahari wose gukora utawirira yego nubona ko Burundi ari Eden kwe cyane Burundi ni Eden ahantu hose ushitse bugizwe n'amazi nziza bugizwe n'ibyo kurya urumva Burundi ahantu hose ushitse nta inzara ntishobora kwiga musanzwe mutama wacu niyihenze yari yasomye ibitabo arabona Eden yari cyari iki arabona ati rero Eden ni Burundi hano hantu turi ni muri Eden ni Eden kabisa biraboneka kandi urabona yuko erega nimwe bavuga byari ibyo Jene ko nitegereza tukiri hariya mu cyaro ca mbere uka bayibonye sinzi yuko kamera amasha ko turugudufasha gatoya ubona cyaro kiya ni kimwe ca kera wavuga cyo giko turabona kiriya ni kimwe twahagaze ko mukanya uko yarabare biga kimwe bakoreje hajya kwashora abana biri ngaha ubona yikiye urumene gihugu naho kagame yani cyo vunika cyane cyo henuka ubona ko ukomeze bitandukanye butandukanye kandi ubona kiriya kiraro ubona naco nyene ntibagihevye go cashaje ahubwo bagihevye ko yari gitoyi kubera kiriya kiraro urana ni kinini ni kirakomeye uriko urakiraba nubundi nk'ubukamyo rwaciye uko tukomeye duhagaze mugahaga niho ugumaho hariya tuba twirutse wiruka kabisa ariko urabona kiriya kiraro yego
kiriya ntivyari gukunda kwiyo kamyo icaho oyi kamyo yashishigomba kandi kiriya kiraro yego kiriya Yesu azorinda garuka kigikomeye kujanye kihari ntaho nyine gifise ni kiraro gikomeye cyane gitoya gusa je namenye gitoya kabisa bino bintu rero ko ari ibintu vyiza cyane ariko nibaza ko no mwaya tuganirije abakunzi ba Miracle TV 257 ari mwiza cyane aba diaspora muri hanze abantu muri mu bihugu bitandukanye ariko mwavukiye hari mu Burundi murabona ko igihugu ari nyabagendwa murana ko igwa ari sawa abantu tuwe turatembera aha turi neza na neza ku mupaka w'intara ya Gitega ya kera na Karusi ya kera ariko ubu yose ni Gitega yagutse ni komine Gitega na komine Karusi ubu ni komine Gitega na komine Karusi mbwa byose biri muri mu ntara ya Gitega yagutse mu ntara 5 zagutse abene gihugu bahona urana ko twese ni sawa abavuye muri yo mu ntara muri komine Gitega navuye muri komine Karusi bose bari kubahurira muri kano gasoko kano gasoko kani kadandaza ivyamwa bana ko ari ibintu bikomeye cyane ari ibintu vyiza cyane ariko rero uko biri kose reka tugende tubasezera tuje kubereka runo ruzi cyane rwagutse ruri mu nzuzi za mbere zagutse mu Burundi rupima hafi metero 180 aho gukwiza metero 100 urabona ko ari uruzi rwagutse cyane rufise ikiraro ciza cyane ata muntu yojugumira gwaragize ente rufise abantu igihugu kirimo abantu arabereye uruzi rukikujwe n'ivyo kurya rukikujwe n'ivyamwa rukikujwe n'amashugwe rukikujwe n'ibiti vyiza nta nkukura nta kiruzi ni safi babonye abantu muri hanze y'igihugu murabona ko hano hantu harabereye cyane abantu muhavuga ibiti bavyita imigano aha burya rero ivyo biti inkubira bitinya ariko bwa duhagaze inkuba aha inkuba ntiyo bigira ngo yigira surivu aha naho no harara inkuba zateye imudurumbanyo zasatse nkacanza ngaha ntizonjikira jewe rero tubabwira ko abantu tubakunda tunabasezera tubabwira ko tubakunda cyane tubasezere jewe kuri mikro ya mbere yari Miracle yari One Boy Valaskira uyu twari kumwe yari Siriake Sila Mtungi Elezwalo ya okay hama kuri inyuma kamera behind camera ndi kumwe na Aster ariko mfatira amasanamu meza bimeze neza cyane reka nabwiye ko ndabakunda ni One Boy Valaskira Miracle TV 257 ciao ciao